Muramvya kibare ciza bateretswe neza mu mutima w'Uburundi, ikomine zawe zose nizo kuratwa ewe Muramvya. Akahise kazo inyama y'ikindi ukembuye Muramvya, Kiganda na Rutegamayo. Murambe usagambe mavukiro yanje N'ayabami Murambe usagambe mavukiro yanje Muramvya amaniteka watewe n'Imana yawe. Indoro y'amateka mukase Muramvya amaniteka watewe n'Imana yawe. Abana bawe tuzogukorera. Muramvya amaniteka watewe n'Imana yawe. ewe Muramvya urumbirwa na bose Muramvya amaniteka watewe n'Imana yawe. warareze neza neza uramura intwari ugiye Kiganda uzumva bihome iyo ntwari yiguze umwami mwambutsa mwezi ibisabo izo ntwari zaramuwe nawe ubukeye uzohasanga ishure ryaramuye incungu y'ukwikukira. Muramvya Murambe usagambe mavukiro yanje N'ayabami Murambe usagambe mavukiro yanje Muramvya amaniteka watewe n'Imana yawe. indoro y'amateka mukase Muramvya amaniteka watewe n'Imana yawe. Abana bawe tuzogukorera. Muramvya amaniteka watewe n'Imana yawe. ewe Muramvya urumbirwa na bose Muramvya amaniteka watewe n'Imana yawe. ewe Muramvya wategura umuganuro igihugu cyose kigashengera iwawe, abazi wawe bataha bata amacumu kubera ivyiza babonye iwawe. umwami avumera ngo imbuto zigwire amahoro n'amahonda bisaga Uburundi. umwami avumera ngo imbuto zigwire ewe Muramvya urakarora uware. Muramvya Murambe usagambe mavukiro yanje N'ayabami Murambe usagambe mavukiro yanje Muramvya amaniteka watewe n'Imana yawe. indoro y'amateka mukase Muramvya amaniteka watewe n'Imana yawe. Abana bawe tuzogukorera. Muramvya amaniteka watewe n'Imana yawe. ewe Muramvya urumbirwa na bose Muramvya amaniteka watewe n'Imana yawe. Ewe Muramvya utezwe n'inziza byinshi, abatakuzi reka tubibabwire.
amazi y'umwami abarizwa iwawe ewe Muramvya uramara inyota. Imisozi, ibiyaya n'inzuzi n'amashamba bigutaze, ibigabiro hamwe n'ibirimba, ivyo byose ni vyiza vya Muramvya. Nyavyamo na Mucece ni inzuzi zimikwamwo abami bakaganza. Muramvya urambe usagambe mavukiro yanje n'ay'abami. Muramvya urambe usagambe mavukiro yanje. Muramvya amaniteka watewe n'Imana yawe. Intara y'amateka mukase. Muramvya amaniteka watewe n'Imana yawe. abana bawe tuzogukorera Muramvya amaniteka watewe n'Imana yawe. Ishirahamwe Collège de Parents pour une éducation dès le bas âge CPEBA indero iva hasi niryo ryatanguje ikorere zanje do Muramvya Erame mu mfunyafunyo. Ubu naho rikaba ryuguruye ku mugaragaro microfinance yo kuziganya no kugurana na bise groupement financier communautaire nyunganira. Abana baziga bongere bakurikiranwe kuva mu mashure y'ibanza yo twita école maternelle gushika barangije ayisumbuye. Mbere ko bizokunda bakazoziganirizwa n'abavyeyi babo ku buryo bazorangiza amashure baca bahabwa imitahi y'ibanze izobafasha gutanguza imigambi yo kwiteza imbere. Ayo namwe mu mahangiro y'ishirahamwe CPEBA indero iva hasi. Ibyo bikaba ari bimwe mu byashikirijwe na Remy Sengiyumva aserukira iryo shirahamwe imbere y'amategeko igihe kuwa gatandatu igenekerezo rya ndwi ukwezi kwa mbere umwaka wa 2023 bari baramutse bugurura icese iyo microfinance. Nyunganira n'ishirahamwe ryo kuziganya no kuguranana ryavyawe n'ishirahamwe y'abavyeyi bakurikirana indero y'ugwaruka cyo bita Collège de Parents pour une éducation dès le bas âge indero iva hasi. Iryo shirahamwe ryo kuziganya no kuguranana rifise ihangiro ryo kuziganiriza no kuguranana abenegihugu bo mu ntara yose ya Muramvya eka n'abandi bose bavyifuza tudasize inyuma ugwaruka rurerewe kuri Erame ari nabwo shingiro y'uwo mugambi. Iryo shirahamwe yemejwe n'abanywanyi igerekerezo rya 12 Nyakanga 2022 ryemererwa gukorera ku mugaragaro ni Banki Nkuru y'Igihugu igerekerezo rya 17 Munyonyo uyu mwaka twaraye dusozereye 2022. Kumbizi TV ikaba yiboneye ko bamwe mu gwaruka ruriko ruriga kuri Ecole zanje do Muramvya ari abanyeshuri baciye ubwenge kandi bishimiye umuzo w'iyo microfinance nkuko babishikirije mu rurimi rw'ikinofunofu. Pourquoi peut-être de pas bouger à l'école? Bonjour beaucoup, mes parents sont pauvres, ils n'ont pas assez d'argent pour m'acheter des chaussures. Même à la maison, il nous est difficile de trouver à manger. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Tu étudies à Erame, mais tu ne connais pas du nouveau. Rocker, mon âme. Au cours de cette année-ci, Erame a créé la microfinance appelée GFC Nyunganira, qui a pour objectif d'aider toutes les personnes pour se développer en leur donnant des clés. Alors, va dire cette bonne nouvelle à tes parents. Merci beaucoup, je vais la dire à mes parents. Écoute-moi, mon ami, mes parents vont commencer d'épargner 2000 francs pour moi après chaque match que j'utiliserai après mes études. Et je serai riche après quelques années. Oh, je suis sous-informé vraiment. Après quelques jours, je ne porterai plus ces babouches. Au revoir, mon ami. Au revoir. Quelle est l'ignorance que tu as, toi qui se sépares en gagné? Quelle est l'ignorance que tu as, toi qui m'opprime en gagné? Quelle est l'ignorance que tu as, toi qui s'éloigne en gagné?
Approchez Nyunganila pour être riche. Approchez Nyunganila pour être milliardaire. Approchez Nyunganila pour être loin de la famine. Approchez Nyunganila pour être loin de la pauvreté. Approchez Nyunganila, tu seras un homme docile.